muhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ibyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako mu gihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze rero twumvirize kandi twigishwe. Njuti nama bakunzi mwese muteze amatwi y'iganiro inyigisho za Bibiliya, turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Turabahaye kaze mu mwanya mwiza nk'uyu w'inyigisho za Bibiliya. Tubamenyesha ko muri kumwe na Pastor Rudi Mazumutima ubategura kandi akabashikiriza ikiganiro inyigisho za Bibiliya. Ndabibutse ko mu cigwa cacu giheruka twarabiye hamwe uguhezagirwa kw'igishushanyo c'izahabu umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Mu guhezagira ico gishushanyo, abatumiwe bose bategezwa kwikubita hasi bagasenga ico gishushanyo bumvise amajwi y'inzamba n'ibindi vy'umuziki vyavuzwa. Twabonye ko umwami yashinze igihano gikomeye ku bantu bose batazokwikubita hasi ngo basenge ico gishushanyo c'izahabu. Ariko abasore batatu b'Abaheburayo ntibikubise hasi ngo bagisenge, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugasenge izindi mana, n'ayandi majambo akurikira. Mu cigwa cacu cuno munsi tuza kumva abo Baheburayo batatu bavuga ko Imana yabo izobakiza. Turaza kubona batererwa mu itanura rya kumuriro mugabo ntibapfa. Hanyuma turaza kumva icagezwe ca Nebukadineza ku Mana yabo basore b'Abaheburayo. Reka rero dutangure icigwa cacu cy'uyu munsi, kandi tuza gusoma amajambo y'Imana mu gitabo ca Daniyeli igice ca 3 duhereye ku murongo wa 17 tugeze ku wa 30. Ariko imbere yuko dusoma ayo majambo yose, twumviriza abaririmbyi mu ndirimbo yabo ikurikira. Transworld Radio, oh, Transworld Radio, Transworld Radio, Transworld Radio, Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemberera, Sambirana, Sambirana, usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Imana
murakoze baririmbyi. Umwami Yesu Kristo abaho umugisha. Namwe mwese abateze amatwi inyigisho za Bibiliya, dusomere hamwe amajambo y'Imana mu gitabo ca Daniyeli igice ca 3, duhere ku murongo wa 17 dushitse ku 18. Haravuga ngo, asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutosa imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'izahabu wahagaritse. Aba Baheburayo babwiye Nebukadineza neza bati, nimba ari ukugomba kw'Imana izodukura mu kuboko kwawe. Utaravye ingaruka, aba Baheburayo batatu bagize imigabo yo gukorera Imana, banka gusenga igishushanyo ca Nebukadineza. Reka ubu naho turabire hamwe aba Baheburayo batatu Imana ibakiza igihe bari mu itanure ry'umuriro. Dushishikare gusoma rero muri ca gitabo ca Daniyeli 3 umurongo wa 19 n'uwa 20. Haravuga ngo, maze Nebukadineza uburake buca buramusaza, mu nyonga hiwe harahindurira, atera igitsure Shaduraka na Meshake na Abedenego, agira ko bakomanya itanure ngo rirushe uko ryahora ryaka ibiheta ngabo ndwi. Nuko abarira abahizi bamwe bo mu ngabo ziwe kuboha Shaduraka na Meshake na Abedenego ngo babaterere muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Iri jambo ngo uburake buca buramusaza, Nebukadineza yagize ishavu rinini gose atashobora guhagarika. Muri iryo shavu rinini yaciriye igihano abo basore b'Abaheburayo yari yarakunze ubwa mbere igihe bahishura inzozi ziwe. Umwami yasavye ko itanure ryaka kandi ko rishuha ibihetangabo indwi kurusha uko ryahora. Ibi rero ntivyari vyoroshe, yamara bihishura icari mu mutima w'uyu muntu. Reka dushikare gusoma muri iki gitabo ca Daniyeli, dusoma umurongo wa 21. Haravuga ngo, nuko baboha abo bagabo uko bakambaye imyinjiriro n'amakanzu n'imitamana n'izindi mpuzu bambaye, babaterera hagati muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Imyinjiriro yabo nukuvuga imyambaro bari bambaye mu kuja muri iryo tanure ry'umuriro, babatereyeyo rero baboshe. 22 gushika kuri 23 iki gice nyene ca Daniyeli ca 3 haravuga ngo, maze kuko icagezwe c'umwami cari kibiririraho kandi itanure ryari kibengebenge gose, bituma ibirimi vy'uwo muriro vyica abo bagabo bari bateruye Shaduraka na Meshake na Abedenego. Nuko abo bagabo batatu, Shaduraka, Meshake na Abedenego, bagwa mu itanure ry'umuriro uhinda uko bakaboshwe. Kubera ko iryo tanure ryari kibengebenge gose, vyatumye hapfa abo bari bateruye b'abasore batatu b'Abaheburayo bagiye kubata muri iryo tanure. No kuvuga ko umuriro waciye ubasama urabaturira. Dusome 24 na 25. Uyu mirongo ikurikira haravuga ngo, maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga, abaza abajenama biwe ati, mbega harya ntitwatereye mu muriro abantu batatu baboshwe? Bishura umwami bati, koko nabo mugenzi. Arababarira aterega, ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwa 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Iri tanure ryari itanure ryuguruye. Hanyuma Nebukadineza yari yiteze ko abo basore baca bazigirira muri iryo tanure babatereyeyo, ariko yatangajwe no kubabona ari bazima, mbere bariko baragendagenda mu muriro hagati. Ikindi camutangaje nuko yabonye umuntu agira 4 muri iryo tanure ari kumwe nabo. Nebukadineza avuga ko uwo muntu agira 4 yari afise ishusho nk'iy'umwana w'Imana. Nebukadineza yavuga ko yasa n'umwana w'Imana, no kuvuga imana z'ibigirwamana, kuko Nebukadineza ntiyarazi Imana nzima kandi y'ukuri muri iki gihe, naho Daniyeli yari yarayimubwiye. Kubwo kutamenya rero ivy'imwemu, Nebukadineza ntiyashobora gushingira intahe ukuboneka kwiwe kudasanzwe. Uwo muntu wa 4 yasa n'umwe mu bana b'Imana z'ibigirwamana. Nizera ko umuntu wa 4 yari umwana w'Imana, Kristo, imbere yuko yihindura umuntu. Ugukingirwa kwaba bizigirwa mu itanure ry'umuriro cari gitangaza. Nta yindi nsobanuro yayo, uvyemera cyangwa utavyemera. Igitabo ca Daniyeli kivuga ukuri, naho harabagisobanura ukutariko. Hari abantu uyu munsi batazi imvugo y'ivyanditswe
canke imvugo ya Bibiliya mbere n'insobanuro yayo y'ukuri. Ico ngomba kuvuga nuko hari ibitangaza vyinshi muri Bibiliya, hanyuma abantu nk'abo duhejeje kuvuga bagerageje gusobanura uko bitari. Nk'akarorero bavuga ngo Yesu ntiyagendagenze ku mazi, yagendagenze ku nkengera z'ikiyaga, ngo hanyuma intumwa ziyumvira ko yariko aragendagenda ku mazi. Kandi barasubira bakavuga bati umuhungu w'umupfakazi ntiyari yapfuye, ariko abigishwa biyumviriye ko yapfuye, hanyuma Yesu araza aramukangura. Ubwo buryo bw'imvugo zibiri burazimiza. Kuri iki gitangaza cabaye kuri aba basore batatu b'Abaheburayo, ushobora kuvyizera canke ntuvyizere, ariko nuko nyene biri. Nta bantu batatu bashobora gutabwa mu itanure rya kumuriro batabishe ngo bakire, kiretse habaye igitangaza. Nizera ko habaye rero igitangaza, kandi umuntu wa kane muri rya tanure ry'umuriro yari umwami Yesu Kristo, yari kumwe nabo. Ivyanditswe hano muri iki gihimba ni ivy'akahise, yamara dukwiye kumenya ko ari ikimenyetso, akarorero k'ubuhanuzi, igihe c'ivyago bihambaye. Itanure ry'umuriro ryerekana umubabaro uzoba mu gihe c'ivyago bihambaye. Uyu mugabo Nebukadineza nawe agereranywa n'igikoko co mu kiyaga, Antikristo, umurongozi wa nyuma w'iyi si muri vya bihe bizoba bihambaye. Iki gishushanyo c'izahabu kigereranywa n'ikizira c'ubugesera umwami Yesu Kristo yavuze. Aba basore batatu nabo b'Abaheburayo baserukira amasigarira azozigamwa mu buryo bw'igitangaza muri ca gihe c'amarushwa ahambaye. Igitangaje hano rero, Daniyeli ntavugwa muri iki gihimba ukundi, ntiyari hafi. Biboneka ko adakora nk'umucamanza mukuru canke nk'umushikiranganji wa mbere nk'uko yari yagenywe n'umwami. Yari nyuma y'ubwami muri iki gihe mu bindi bikorwa kumbure bijanye n'akazi yarajejwe. Daniyeli rero ni ikigereranyo c'abacunguwe bazoterurwa imbere y'ivyago bihambaye bizoba kuri iyi si. Ese ukuntu ari ikigereranyo ciza. Njuti yanje mukunzi wumviriza inyigisho za Bibiliya, ibi nibiguha akaryo ko kwiyigisha umenye ivy'Imana igomba n'ivyo yavuze ukuntu bizogenda. Umuntu agira kane yari mwitanure, tubona ko yari umwami Yesu, yari kumwe na bamwe batatu b'abasore bamushingira intahe bagaheba amagara yabo, kandi azoba ari kumwe nabo mu gihe c'ivyago bihambaye, n'abandi biwe bazoba bariko baraca mu gihe c'amageragezwa. Transworld Radio, oh, Transworld Radio, Transworld Radio, Transworld Radio, Samirana, 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 Samirana. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icubahiro. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icubahiro. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana,
sambirana dusemberera imana yacu icyubahiro sambirana 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 dusemberera imana yacu icyubahiro sambirana 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 dusemberera imana yacu icyubahiro Nshuti yanje mugenzi wumviriza inyigisho za Bibiliya, nanje turi kumwe nawe uyu munsi mu bigeragezo ducamwo umunsi ku wundi. Igisigaye canke igikenewe nuko twokwizera nkuko aba basore batatu bizeye ko Imana yabo iri bubakize ukuboko k'umwami Nebukadineza mu gihe yari afise imigabo yo kubaterera mu itanure rya kumuriro. Yesu Kristo ubwiwe yavuze ngo ivyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure jewe naranesheje. Amajambo dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana 16 ku murongo wa 33. Kandi yonge yavuga ngo umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi, uko tubisoma muri Matayo 28 ku murongo wa 20. Yasezeranye ko atazigera aheba biwe, kandi niko biri umwami Yesu ntazoduheba. Dushishikaye gusoma igitabo ca Daniyeli igice ca 3 umurongo wa 26 kuri 27 havuga ngo maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda ashirijwe hejuru ati yemwe Shadraka na Meshaki na Abedenego mwabasavye b'Imana isumba byose nimusohoke muze hano. Nuko Shadraka na Meshaki na Abedenego baca barasohoka bava hagati mu muriro, maze ivyegera vy'umwami n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico bagira ku mibiri yabo, kandi n'umushatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyinjiriro yabo ataco yabaye, haba n'akarangu k'umuriro bonukako. Nebukadineza abonye ivyo yemeje ko abo bagabo batatu arabasavye b'Imana isumba byose. Imana ishimwe. Nibaza ko yari kwaregereza buhoro buhoro mu kumenya Imana. Abo bagabo rero batatu b'Abaheburayo ngo nta n'umushatsi n'umwe wababuwe ku mutwe, nta n'akamoto k'umuriro kabanutseko. Iki cyari gitangaza. Reka ubu naho rero twumve icagezwe ca Nebukadineza kijanye n'Imana y'aba basore b'Abaheburayo. Dushishikara gusoma mu gitabo ca Daniyeli igice ca 3 umurongo wa 28 gushika kuri 30. Haravuga ngo Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shadraka na Meshaki na Abedenego iragahimbazwa, niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye, kuko ijambo ryanje baricishije ukundi bagaheba amagara yabo, kugira ngo ntibagire iyindi Imana n'imwe basaba canke basenga atari Imana yabo. Nico gitumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga canke wo mu bavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shadraka na Meshaki na Abedenego azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe ruzosigara ritongo, kuko atayindi Imana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Maze umwami ashira hejuru Shadraka na Meshaki na Abedenego mu gihugu c'i Babuloni. Nebukadineza yatangaje ububasha bwose bw'Imana nzima, Imana ya Shadraka na Meshaki na Abedenego, kandi yatangaje n'ububasha bwayo mu gukiza abo bagabo batatu. Yemeje ko Imana yabo iri hejuru y'Imana ziwe zibigirwamana. Uku nukwemezwa kwa Nebukadineza. Mu gihimba gikurikira tuzosoma intahe yiwe yo guhindukirira Imana nzima ya Daniyeli, Shadraka, Meshaki na Abedenego. Nizera ko yashitse ku kumenya Imana nzima kandi y'ukuri. Vyamufasha igihe kirekire niko kugira ngo ave mu vy'ibipagane vyiwe no mu bintazi vyari vyuzuye mu mutima wiwe. Aba Baheburayo batatu basubiye gukundwa na Nebukadineza. Ibihe bibiri Nebukadineza yabaciriye ugo gupfa. Ibindi bihe bibiri kandi bakize kubw'igitangaza. Ibihe bindi bibiri kandi
bongewe amagarade mu bwami bw'i Babuloni. Mu buryo nk'ubu umwami Yesu ashobora gukingira abiwe uyu munsi muri iyi si turimwo. Iki ni icyiyumviro gihumuriza abantu benshi muri twebwe, na cane cane abizera Imana. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 10:27-28, Yesu yavuze ngo, ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi, nabo barankurikira, kandi nanje mbaha ubugingo budashira, naho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi nta ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Yesu Kristo yongeye kuvuga ngo, sinkiri mw'isi, ariko bo bari mw'isi, nanje ndaje kuri wewe. Data wera, ubazigamire mu izina ryawe wampaye, ngo babumwe nk'uko natwe turi. Amajambo dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana 17:11. Yesu Kristo ntiyagarukirije aho gusa, yashishikaye gusengera twebwe abamwizera n'abasigaye mw'isi. Yabandanije avuga ngo, singusaba ngo bakure mw'isi, ariko ngo barinde wa mubi. Umurongo wa 15 ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 17. Eka no mu cete candikiwe Abaheburayo igice c'25 turasoma ngo, nico gituma ashobora gukiza gose abashikira Imana kubwiwe, kuko na ntaryo yamaho ngo abasabire. Paulo nawe yaranditse mu cete ca kabiri yandikiye Timoteyo igice ca 1:12 ati, nico gituma kandi mbabazwa ntya, yamara ntibintera isoni, kuko nzi uwo nizeye, kandi nzi ntakekeranya yuko ashobora kuzigama ikibitsanyo namubikije gushitsa kuri wa munsi. Imana ishimwe. Transworld Radio, Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera, Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Nshuti yanje, mugenzi wanje wumviriza inyigisho za Bibiliya, wewe nanje tuba mw'isi uyu munsi irimo ingorane. Bamwe mu bana b'Imana baraja mu itanure ry'umuriro ryaka rikomeye kubw'amageragezwa bacamwo, ariko Kristo ashobora kubazigamirayo kandi ashobora kubakurayo. Ntitwizera umwami Yesu kumbure nk'uko twategerezwa, ntidufise ukwizera nk'aba basore batatu b'Abaheburayo, ariko ndakwinginze, gira ukwizera kubw'aya majambo twumvise. Yesu agufashe
ugira intambuko yo kumenya ko naho ufise ibikugora, ko naho uri mu mageragezwa, ko naho uca mu ntambara isa nuko wogereranya ko itanure ryaka umuriro, wizere ari kumwe nawe. Imana yabanye na Shadraka na Meshaki na Abedenego ni Imana idahinduka. Uko yari ejo haheze niko iri n'uyu munsi, niko izoba ejo haza n'ibihe bitazoshira. Iyo Mana niyo nkumenyesheje kandi niyo nkubwira ngo wizere. Umwami Yesu aguhezagire mu gihe wumva aya majambo y'inyigisho za Bibiliya, ukagira intambuko mu mutima wawe y'ukwizera kandi ureme naho waba uri mu ntambara. Yesu aragukunda. Dusenga Imana. Mwami Yesu Kristo, turagushimira kubw'aya majambo meza, kandi turagushima Mana we wazigamye Shadraka na Meshaki na Abedenego mu itanura ryaka umuriro kudahinduka. Ushobora kuzigama uwo wese muri aba bose bateze amatwi y'inyigisho za Bibiliya bakaba bari imbere yawe muri aya masengesho Mana, mu byabo bafise nk'ibibazo. Gendera imitima yabo, gendera ubugingo bwabo Mana, gendera ingo zabo, gendera ukubaho kwabo mu bibagora bafise. Ubibuke nk'uko wibutse Shadraka, Meshaki na Abedenego, ubagobotore mu itanure ry'amageragezwa barimwo, ubasohore atanaga kwabu canke imishatsi yabo Mana ibabutse. Urakoze kuri kwizigirwa, kandi ahanini ko hari imitima ibyaha byabo ukavyibagira, ukabagira bawe abakunzi b'Imana, abera abejejwe nawe. Mbisavye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikiganiro cacu cuno munsi garukiye ngaha, naho ubutaha. Yesu abahezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'izi nyigisho za Bibiliya canke ukabikwega ku rubuga rwa interinete ttp://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire ku gasanduku ka posta 1140 i Bujumbura. Email ni twr@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa. Inimero ni 79 741 993, canke udusanga aho dukorera i Bujumbura kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité. Imana iguhezagire ko watwumvirije kandi gufashe gutahura neza iri jambo ryayo.